Kazoza FM. Be your own boss. Ndiyumva nukuri ntakekeranye yuko muri benshi cyane muri kumurakurikirana iyi radio yanyu gwacu wariyo Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu kwijana na 3 n'ibice bitatu. Kaze rero cyane mwebwe mwese muri aho muri hose mu kiganiro kuziko ni kiganiro kiba imisi yose kugiye cyisa 1:30 z'ijoro mukamugishikizwa na jewe nyene Rukundo Diogene ku muziko mutazo mubizi tuba turaganira iganiro kuziko kuri no munsi mu buhinga bw'ivyuma ndabona mu buhinga bw'amajwi hariyo Raja Tunga hamwe naho urukadufasha kugira ngo amasanamu n'amajwi yose abiteranya birunge kuri Facebook aho muri mushobora kwandika Kazoza FM mutubona amasanamu n'amajwi kuri Facebook yitwa Patrick. Ndabashimire cyane kuko baguma bakora ibikora inka. Turi ku munsi wa kane mu gano cyacu kuziko cha misi yose marazo ku munsi wa kane tuja mu vyerekeye la literature mu gifaransa canke se mu vyerekeye ibitabo gusoma kahise imigigwa imigenzo murabizi murabimenyereye nitugira dusha ndafise umugenzi sumutumireka n'umugenzi n'umuvukanyi turakorana n'umukolege mu gifaransa yitwa Intore Segihembe niwe yama adufasha kenshi na kenshi kuwa kane. Mwiriwe cyane Rukundo, iminsi ntiyari mike harahize indwi zibiri tutabonana ariko bari ku mutima. Urashobora guheba abanywanyi bakazoza jewe basi narakubonye narakurabutswe abanywanyi nabo bakazoza FM edition gusoma haraboho yamindunga mu gatondo iminsi yose soma duhura mu ijambo rimwe umusiguro n'inkomoko. Abo mu gatondo urabaha abo mu ijoro nabo ego no mu ijoro urumva mu gihe gishize batwashize mu gifaransa kubera ntitwandika mu kirundi gusa ariko no munsi nagarutse anje gituma ari edition gusoma n'amajambo y'Igifaransa mu kirundi. Ni Intore Segihembe yamangaha kenshi na kenshi akatuzanira abatumire batandukanye kuri no munsi sinda kubivuga kuko urumva aba bagenzi anje ibigira bahusha umutumire batumira mwarabibonye ku marezo sosiyo kuri no munsi aganira kuvyerekeye ubushakashatsi ku kubandwa kubandwa no mugigwa kubandwa no mugenzo cyose turaza kubimenya. Intore Segihembe kuri no munsi twatumiye nde uyu munsi iyo tuvuze ubushakashatsi no umuntu yafashe umwanya akiga akagenzura maze agashika ibwina mu kintu turiko turavuga. Iyo rero tuvuze kubandwa tukavuga ubushakashatsi ku kubandwa ntitwokwibagirwa kuvuga abigisha bo muri za kaminuza na cyane kaminuza y'u Burundi mu gisata cy'imico n'imigenzo ya Afrika. Aho rero niho twatumiye umwigisha Mbera Mihigo niwe turi kumwe uno munsi nk'umutumire wacu ngira turashobora kumwakanya kidondora rukumva. Numwigisha twese natwe abanyeshuri mwebwe namwe ko murumvize muri abanyeshuri. Mwiriwe mwigisha? Mwiriwe neza. Muraho murakomeye? Yego. Uno munsi washoboye kugwiza umwimbo kuko ino munsi ni radio kugwiza umwimbo no turi washoboye kugwiza umwimbo mirimo ya misi yose. Ego nibaza ko nabishoboye. Kaze rero mu kiganiro cacu kuziko cyo kuri no munsi tuza kuganira kuvyerekeye ubushakashatsi mu kubandwa ariko kubera ko Intore Segihembe ari yifatafata mu kuvuga ntiyakuvuze neza ukuri wo twidondora neza kugira ngo n'abatumire n'abari twumviriza batahuri gituma ati nico gituma batumiye naka. Oya naco bibaye kuko yabivuze mu ncamake kuko nk'ubu no iminota 10 nyuma iyo minota 10 ukabaza uti mbega yavuze ngo yitwa ngo iki ngo akora ibiki nawo usanga batakivyibuka mugabo uko yabivuze nibaze yuko abo baza bose bashobora kubibwira. Reka rero nongere ko ndi nsubire nivuga izina ndi Ferdinand Mbera Mihigo umwigisha mu ishure kaminuza y'u Burundi mu gisata cerekeye indimi ni n'amayagwa n'ubumenyi burora ku muntu neza na neza muce wo muri ico gisata wigisha ukongera kandi ugatohoza ivyerekeye indimi n'imigenzo by'abanyafrika. Jewe mu bisanzwe ahanini ubutohoji bwanje bufatira ku rurimi mugabo ubiravye ururimi n'imigenzo hamwe kugira bati cacura ivyo ururimi bishira ukwavyo ivy'imigenzo bishira ukwavyo uje usanga bigoye nico gituma iyo umuntu agiye mu rurimi asanga yashitse mu migenzo cyane. None ikibazo nategerezwa kubaza Intore ngo ndakibaze wewe kubera iki turiko turavuga ivyerekeye ubushakashatsi mu kubandwa twahise mu gutumira wewe kugira ngo nico nashaka abantu bamenye igituma twavuze tuti dukeneye kuvuga kuri ibi nta wundi atari naka.
ndabizi ariko mvuze nti ndabizi bavuga ngo abigisha ngo bazi icyo bazi nanjye no munsi ndabubigisha duhora dusanga rero byagenze uko nyene ariko inyuma yo kumera nk'uyitangaza mu by'ukuri mugabo sinovuga nti n'umundi ngoma kuri cya kibazo ndabizi kumbure muganga cyangirani nti uwombaza ivyerekeye kubandwa ntindafise ivyo no bivuga ko kuko mu ishure kaminuza muri uwo muce wacu nyene w'ivyerekeye indimi n'imigenzo vy'abanyafrika twaripfuje gutohoza ivyerekeye ukubandwa kugira ngo tubimenyesha abandi abantu bumva ivyo ari byo babitandukanye n'ibindi bavyitiranya hanyuma rero muri naragize rero ubwo butohoji hanyuma rero ndagira ico ndabimenye ko mu ivyo turiko turatunganya muri uwo mugambi ni kaminuza yatanze uburyo mu mugambi mushasha ifise wo kugerageza gutanga uburyo bw'amatohoza bw'ibikorwa by'ubutohoji ubushakashatsi twebwe dukunda kuvyita ubutohoji ko gushakashaka nijya mu y'ikinyarwanda rero ninavuga gutohoza muze kuvyumva uko yego hanyuma mu minsi iza twibaza yuko hazosohoka ireresi kumbure ntizoba irimo ubuhinga bukomeye kuko ubuhinga bwavyo bwose uburyo bunini mugabo hariho amashusho twafashe tuzokuramwo ireresi izigura ivyerekeye kubandwa hanyuma hazosohoka n'igitabo cerekeye imvyino zo kubandwa ico gitabo kizoba ari ic'imvyino zo kubandwa ziyongera ku zindi mvyino abantu bazi imvyino z'ubugeni abantu barazizi muga imvyino zo kubandwa ntibazizi twaratorokanije izitari nke Ego twamaze kugera kure twamaze gufata iminota indwi deja kuva kiganiro gitanguye nako ndabasigurira nashaka mega muri ko muradukurikirana mutahura igituma turishatse kuvuga ivyerekeye kubandwa twahise mu gutumira mwigisha Mberamihigo nivyo cyane nibaza mugabo intore umpunge gatoya yego mumbarize kubandwa twakivuze mugabo hari abatakiza hari abana ariko aratwumviriza hari abanyeshuri niho nagira nze nagira mbaye ndamushimira ko kumbure bagira bafata umwanya wo kwandika ibitabo bankubisaho ngwaye bankudaho ngwaye bantonetse ku mutima ariko agatima kambwira ati ikaze rero muri edition yo gusoma kumbure natwe dushobore guteka kugira ico dukoze ngo yitaho nk'ico gishobore gusohokera iwacu abatari bakere bari kubadukurikira batazi ico ari cyo kubandwa igihe bohura na mwarimu unyene noneho rero Kazoza FM yabikoze ruko twamuze neza mbega kubandwa niki yego kubandwa ni umugirwa wa kera wo mu Burundi mugabo ufise no muri ibi bihugu twegeranye ufise uko ugirwa mugabo reka mbe ndafatira mu Burundi umugirwa wo gusangana no kuvuga kugira imigenderanire n'umuremyi hanyuma uwo mugirwa rero uko wagirwa ukaba urimwo gukoranira hamwe bakakurikiza imigirwa uko basanzwe bayigira muri uwo mugenzo wabo nyene bakabyina bakanywa hanyuma bagasaba icariho c'Imana ariwe kiranga kiri umweru harimo rero barashobora kubandwa basaba canke bakabandwa bakenguruka ivy'Imana yabakoreye dufate nk'inka yaravyaye aba bene yo bakabandwa canke nk'iyo no niyo bavyaye amahasa bakabandwa ahanini mu bisanzwe kuvyara amahasa sinobishira hamwe nugukenguruka gusa washaka mbere gukenguruka si cyane kuko mu bisanzwe amahasa abarundi barayatinya kwari kugira rero ngo batsirike ibintu
vyohava bibangamira ubuzima bwayo mahasa n'ubuzima bw'umuryango wayo. Mugabo ibindi byo gushima no vuga ni nk'iyo umuntu dufate yagize urugendo rurerure hanyuma akagaruka marembe canke y'umuntu yatsinze urubanza, nukuvuga mu bihe byose byo gushima barashobora kubandwa. Nukuvuga hariho gusaba no gushima hamwe no gutsirika ibintu byoshobora kugirira nabi umuryango. Ico twotomora rero nuko sumugirwa w'umuryango wonyene, nukuvuga umuryango senaka inanaka n'abana, ahubwo bakoranira hamwe ari benshi abantu ibishegu, nukuvuga abatiwe muri uwo mugirwa bagakora ari benshi bagakoranira hamwe nka kurya nyene abantu bohurira mwisengero. Barashobora no kubandirwa ku muhana w'umuntu, mugabo kandi washaka mbere bariko barabandirwa ku muhana w'umuntu haragera igihe bakagira ico bita gushora amariba bagashika kumwonga, canke barashobora kubandirwa mu gitabo ari ikibanza wasanga dufate ari nk'ahantu ku musozi canke ahantu ku mawane y'inzira canke ahantu munsi y'ikivumu, kuko ikivumu naco nyene umumanda bamwe niko babita ni igiti c'Imana, no kuvuga igiti gifise insiguro yuko gishobora kitabonwa nk'ibisanzwe vyose, ku buryo gishobora gukora mu migigwa imwe ni naho tuvuze igiti c'Imana nico bagashobora gukorana bakabandwa. Ari kindi ntari bwavuge nuko bashobora kubandwa kandi mu kwatira ibishego bishasha. Aha. Ibishego catuja ngaho tubazo dukurikirana kubandwa ryo barivuye muri vuga irihe hama kubandwa mwege hamwege mwabirondeye byo byatanguye nka ryari mu Burundi hama ibishego n'ivyandiko kuko kirangawe turamwumva tubwiye ko yari cariho c'Imana. Ibishego navyo ibishego ari byo bihweba ni abatiwe muri ayo mabanga y'ukubandwa. Kubandwa rero iryo rivuga kubandwa ubu riri harimo kubanda mugabo nta kubanda nuko irivuga kubanda ryonyene muri ico gihe nta nsiguro rigira sico kimwe n'ukubanda dufate hanja uba wegereye umuntu hanyuma ukamusunika iyo ni indi siguro atacifana niyo ariko hariho kubanda turaryumva mugabo ritagira insiguro itomoye nko mu miryango abitwa ababanda umuryango w'ababanda ni umuryango umwe n'abantu basa n'abantu bari hejuru mu mugirwa wo kubandwa. Rero kubandwa ibishegu arivyo bihweba nabatiwe. Reka nchenja ko nishuri ikibazo ntabajijwe. Ikibazo cyane ntabajijwe nico kuko uvuze ibishegu ubu abenshi bumva abantu bavuga ibijambo bidatomoye cyari cyateguwe bavuga ibintu bidatomoye amajambo abantu batashobora kuvugira y'ibitera soni. Muri mu busanzwe iyo nsiguro ya kabiri ubu niyo ya kabiri iyo iyimenyekana ubu cyane niyo ya kabiri kuko iya mbere nivyo nizo mandwa za kiranga ababandwa. Mugabo rero kubera yuko ababandwa hariho ukuntu bari kumwe mu mugwi wabo barashobora kuvuga amajambo y'ukwisanzura abantu badasanzwe bavuga kubera nyene bari mu mugwi. Mu vy'ukuri tubitegere uko dutegere yuko n'abanyeshure barukwabo baragira imvugo yabo n'abasirikare barukwabo baragira imvugo yabo. Ni muri ako karyo ni muri ubwo buryo rero nabo bagira imvugo yo kwisanzura. Hanyuma iyo mvugo rero ikaba
irimwo amajambo amwamwe kuko urumva muri ko muratebura muramaze kubibona twese turabizi yuko nka nyokuru wawe ariko arakuvugisha hariho ukuntu mutebura akavuga kigabo cyanje gutyo nuko rero kwari gutebura hanyuma rero abantu bavyumvise baciye bakuramo iyo nsiguro yindi ayo majambo bavuga baca bayitirira rero amajambo abantu badashobora kuvugira mu bantu nuko rero iyo nsiguro y'ibishegu ababandwa yatevye dufate ikiyagura hakababwo ikavyara yindi ya majambo y'ibiterasoni. Akabazo nyene ngaho mwigisha ntawo uvuga ko kumbure uvuze ibishegu no munsi abantu benshi batahura bishobora kuba bifitanye isano nirivuga gushegura hoba harimwo ingobotozo gwahukanya yerekana igikorwa atari cyiza bivanye n'icyo umuntu yarari. Mu bisanzwe ingobotozo irashobora kwerekana igikorwa kanaka itarinze kwereka itavuze igihushane. Gushegura rero naryo nyene nirivuga ryaje mu nyuma rikurikiye nukuvuga habanje igishegu imandwa hanyuma haza igishegu umuntu avuga amajambo atarapi kuvuga ku mwanya hanyuma haza irivuga gushegura ivyo umuntu ndashobora kubikurikirana nk'umutohoza ndimi nkabona yuko ayo majambo yakurikiranye gutyo ingene yakurikiranye imyaka batanguriye kubandwa iyo mu byukuri nta urabitohoza ngo abimenye n'umugenzo waho hambere wa kera mugabo kuvuga ngo watanguye igihe iki niki kumbure byose niba sinzi ko byokunda kubera yuko murabizi muri bihugu byacu ntitwandika hari ibintu rero bimwe bitugora gutanga amatariki ubu sinzi kuko nagira mvuge ntikumbure byose uburyo bwinshi mugari naho wosanga mu byukuri udashoboye kubishikako kubera uko kutandika. Uyu munsi muri no minsi tugize iminsi tubona ku marezo sociaux no kuvuga ku mbuga hwaniro cyane ku mbuga koraniro kubandwa hirya no hino kubandwa mu miseze les editions gusoma zateguye ibintu vyerekeye kubandwa iminsi ibiri kubera iki muri no minsi kubera iki ako ni kibazo ikibazo B kubera iki muri no minsi ariho kubandwa bisuye kugaruka ico ni cyambere icya kabiri kubera iki mwebwe mu bintu byose bihari mu byigwa byose uncanka ubushakashatsi cyangwa ubutohozi bushoboka mwahisemo canke University y'u Burundi mwavuze ngo niyo yashize mu buryo mwahisemo ko mu byo mwokora hojamo no gutohoza vyerekeye kubandwa. Umbajije uti kubera iki muri no minsi bavuga cyane ivyo kubandwa babize edition gusoma zatumiye abatumire bakabihanahana kw'ivyiyumviro mava nsubira kandi kuvuga nti ndabizi mugabo naho kandi nce nsubira kandi mvuge nti nobwira ico ndavyiyumviriyeko mu bisanzwe ubiravye muri no myaka abanyafrika bariko barasubira kwiyumvira gushasha ivya kera vyabo kubera yuko babona yuko banyereye bakagwa koko bakagwa bagashika hasi bagashika hasi mu bintu bitari bike mu nyambaro mu buryo bwo kwambaza umuremyi mu buryo bwo gufungura mu buryo bwo kwishariza mu bitari bike mu buryo bwo kuvuga mu ndimi ubu rero biravye muri Afrika bariko bariyumvira bati mbega none kurya nk'umuzungu niko kurya neza bati mbega none gusenga nk'umuzungu niko gusenga neza bati mbega none kuvuga indimi z'ikizungu ndazituko niko kuvuga konyene gushoboka ati mbega kwivuza kizungu niko konyene gushoboka murabona nk'ubu hari ibintu nk'ubu iyi COVID-19 duciyemwo yarateye ubwoba abantu
hanyuma bakabwirwa bati nta muti uhari mugabo bakagira bati none nk'ubu mbega two kwiyumvira mu bimera byo byini wacu muri Afrika bati mbega burya nta gasabiko dushobora gukuramo hanyuma baragerageje ukumva nakaga kubwira ati ciwe naragerageje ikiniki ati kandi ati nukuri ntakize ubundi ahubwira ati nje naragerageje ikiniki ati kandi nukuri narakize ubundi ahubwira ati naka nawe kandi gutyo naho hambere rero nuko vyagenda burya n'abantu bibaza ngo abanyafrika nibijuju ngo abarundi nibijuju ngo kubera batandika ngo nta muti numwe w'ikirundi uvura yasivyo kuko burya abarundi tumaze imyaka ibihumbi ari bibiri ari bitatu sinzi izi abarundi igihe batanguriye kubaho nk'igihugu ni kera ariko ni kera hareze imyaka ivyo byose tumaze iyo myaka tubana n'ibidukikije ivyo bidukikije rero twagiye turabikoresha tukihweza umuntu akagerageza tereka ndabiki akasanga kiramugiriye akamaro agaca bibwira abo babana bikaba bishikiriye urunganwa ruzokurikira nukuvuga novuga ntibabihanahana mu buryo dufate novuga burambutse horizontal no mu buryo bumanuka vertical nshatse kuvuga yuko babihanahana uko muri urwo runganwe bakongera kandi urunganwe rukurikira rukaba rubironse uko niko vyadushikiriye nukuvuga kwivuza inzoka igicuncu bishobora kuba bimaze imyaka 3000 abarundi babigira kandi bibakize uko rero niko abarundi abanyafrika bariko bariyumvira bati yemwe abazungu batugejeje baratutandukanije n'ivyacu bati ubu rero reka turabe yuko tutosubira kwiyumvira vya kera bigashobora kutugirira akamaro aho niho nkuko nabivuze mu gufungura nkuko nabivuze mu buryo bwo kwambara nkuko nabivuze mu bindi bisata ubu rero n'abantu bariko bariyumvira bati none gahemwe ko abantu baja mu isengero mugabo gasanga washaka n'amatelefone yibigwa mu isengero ugasanga hariho bati mbega buryo bwo ntawo kwiyumvira ivyerekeye kwambaza Imana aho hambere kumbura karaba yuko hovamwe umuti w'amacakubiri hovamwe umuti w'ubusuma hovamwe umuti w'ukunyonora itunga ry'igihugu n'ibindi ingorane ziduhanze ura nico giharura abantu bariko bariyumvira nibaza rero yuko kumbure edition guzoma zumvise bariko barabivuga hanyuma bakagira bati reka bati reka tugire ico tubivuzeko ego mwigisha akandi kabazo kamwe numva nobaza gasa nakanyuma kuko umwanya uratujanye mbega ukubandwa kuba gufitaniye isano n'ubupfumu amarozi canke byo babifasha iki mu mibereho y'abarundi ko abatari bake bashobora kuba bumva umuntu ngo arabandwa bakamubona nk'umurozi ndetse akaba yoba n'igicibwa mu kibando urakoze kuko natwebwe mu gutohoza hari ivyo tuzi mu bisaha hari ivyo twari tuzi mugabo twari dukeneye kubaza neza abarundi bagize uwo mugigwa kubandwa rero kuratandukanye no kuroga kuratandukanye no guterekera kuratandukanye n'ubupfumu n'ibindi n'ubukonikoni gutyo mu vy'ukuri baravuga ngo barundi baravuga ngo kubandwa no guheba bisigura iki bisigura yuko wemeye kuba kwatirwa hariho ibintu bimwe wateza guheba mu byo wateza guheba harimo kuroga harimo gutangishano harimo n'izindi ngeso mbi kuko kubandwa nibanga ntaguciriyemwo nico gituma bavuga ngo baba babigira bari gusa ego nivyo abantu baravuga vyinshi mu bisanzwe kandi bavyitiranya kwinshi ntibabandwa bari gusa sivyo na gatoya kandi jewe aho nagejeje narabajije ico kibazo narifuza kukibaza gose kandi narakibajije nti mbega
mu kubandwa harabamwo ikiringo cyo gusambana jewe ababanzwe bambwiye bati oya namba bati mbere bati urabona barabandwa mu ijoro rero bavuga bati nkiyo babonye abantu basa nuko bikuye mu mugwi bakamera nkuko bumvikanye bagiye gukora ibitari ivyo bagiye gusambana bati ibishegu byose byarabavuma ababimbwiye bavuze bati kandi mu by'ukuri byaramererwa nabi ati uwo muvumo warakora no kuvuga yuko mu bisanzwe ivyo kuvuga ngo haragera igihe ngo hakabamwo igihe cyo gusambana jewe mu by'ukuri bambwiye yuko ivyo binatari ivyo hari byinshi twategerezwa kuvuga hari byinshi twategerezwa kuyaga ni byinshi gose ariko mu kiringo tudahejeje kuyaga kuri uno munsi tube twarongeka kuri YouTube ya Les Editions gusoma hariko byinshi banywanyi nibyo abangombwa tusaba kumutumira mwigisha wacu uratwemereye kuzogaruka gamije yego cyane kuko najewe numvise hari ibyo tutavuze najewe nishize mu kibanza cy'abumviriza numva umenga hari ibibazo nogumana dutahanye inyota najewe ubwanje ntanye inyota mugabo urumva umwanya n'umwanya kwisamirizi niturenza ko n'umusegonda kugira ngo abanywanyi bacu babandanye mubiriza ibindi biganiro byoshe cyane ariko reka kuri uno munsi mfata kanya ndagushimire intore reka nanjye ndagushimire rukundo ko wamfashije kwakira umushitsi wacu uno munsi ukamuha n'ikaze ku munsi uzokurikira reka turi hamwe rero dushimire mwigisha yatubwiye byinshi ku buryo bw'uko je sinabonye ko manywa bagiye mwigi wakoze cyane yego ni byiza kandi nanjye ndakengurutse nitwakurondera uzotwemereye kugaruka turakwinginga yego cyane yego kuko ni byiza ko abarundi babimenya kandi yego umwigisha arigisha nawe kandi akongera kandi akiga yego cyane rero nshimire cyane mu buhinga bw'ibyuma bariyo bariko baradufasha kugira ngo amajwi n'amasanamu aho ndavuga Raja Tunga hamwe na Patrick bimeze neza kandi birongorotse Diogene Rukundo nari kuri micro ndabakengurukiye cyane ndabipfuriza umugoroba nijoro byiza na hejo ntimunyibagire ariko kandi mwibagire kugwiza umwimbo Kazoza FM, be your own boss.